Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho abandanya kuvugwa cane kuri uyu musi wa kabiri turi ku itariki ya 22 Munyonyo. Amakuru rero aza kwibanda ko ariko avugwa cane mu bisata bitandukanye ariko mu ngingo nkuru tuza gutangurira ko nirabana n'agateka kazina muntu n'umutekano. Igipolisi c'u Burundi kimenyesha ko gejeje gutora Jeremie Misago nyuma y'imisi 3 abuzwe irengero. Igipolisi c'u Burundi catangaje ko catoye umenyesha makuru Jeremie Misago mu kinyamakuru Iwacu. Igipolisi kivuga ko Jeremie Misago yari yagiye gusenga mu mitumba yo mu Magara kandi ko yagiye ajanye n'abandi. Ni vyiza ko Jeremie Misago yabonetse kandi vyiza ko igipolisi cagize uruhara mu kurondeza, ariko inkuru igipolisi catanze ivyura ibindi bibazo vyinshi muza gukurikira ku buryo burambuye muri aya makuru. Na nyuma yaho turaza kubabwira vyinshi mu biriko bivugwa cane mu bindi bisata bitandukanye. Ico ngusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndaguhaye ikaze aho uherereye hose. Ni vyiza ko Jeremie Misago yoba yabonetse, ariko kandi ni vyiza ko igipolisi cagize uruhara mu kurondeza. Gusa rero igipolisi coba catanze inkuru ivyura ibindi bibazo vyinshi. Icambere vyakenze gute ngo Jeremie Misago aduge gusenga mu misozi iri ku birometero 6 avuye i Bujumbura akibikora ku munsi yari yateguye kuduga kwerekana mu muryango muri komine Kayogoro umukunzi wiwe, kandi akagenda adasezeye umukunzi wiwe n'abandi bari kudugana mu Kayogoro. Ni ikibazo ca mbere abantu bibaza bivanye n'inkuru yatanzwe n'igipolisi. Ikibazo ca kabiri, mwireresi twabonye ejo Jeremie Misago we nyene yivugiye ko atazi ingene yashitse mu kibanza yarimwo, nubwo bivugwa ko yoba yarasanzwe mu kibanza co gusengeramwo. Se none yagiye gusenga mu misozi yo mu Magara atabiteguye kandi atabizi, abo bajanye gusenga buba baramuteruye akagenda yataye ubwenge? Naco ni ikindi kibazo. Ikindi kibazo ca gatatu, mwireresi twabonye ejo Jeremie Misago yavuga nk'umuntu adatekaniwe, biriya none vyoba vyari ibiki? Igipolisi camutoye nivyo. Twaheruka kubona igipolisi cerekana uwundi yiyemerera ko yinyuruje, anavuga ko yabikoranye n'abarongoye ndondeza kugira ngo aje mu mahanga, mbere anibeshera ko ari inshuti ya Pacifique ninahazwe kandi ataho bazinanye, ndetse ata musi n'umwe yigeze amwandikira. Jeremie Misago we yatomoye ntibamushize kuri Pacifique ninahazwe, nawe nyene yari yiteze ikindi kinyoma ciko barementarije kuri Cedric Cubahiro. Amatangazo y'igipolisi aratangaje. Ivyo vyavuzwe na Pacifique ninahazwe. Tubibutse ko Jeremie Misago ejo yari yarongeye kinyamakuru akorera ubutumwa bwa video, ariko aravuga harumvikana abantu hirya yiwe, ariko akaboneka ko afise ubwoba kandi aguma akebaguzwa. Yavuze ko yisanze ahantu atazi uko yahageze, mugabo atana ikibazo na kimwe afise. Muhinga akora mu gisata co kumenyesha amakuru atarashimye ko mwidondoro wiwe umenyekanye, yoba kandi yarabwiye radio Ijwi rya Amerika ati mu bihe nk'ibi icihutirwa canke ikintu ca mbere umenyesha amakuru Jeremie Misago yari gukora kwari ugutahuka imuhira bakamubona, ntikwari ugufata video ngo birateye amakenga. Igipolisi rero kikaba camweretse itangaza makuru mu masaha aheze. Mu mwihwezo w'abandi bantu bagiye batandukanye bagize ico bavuga cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi mu mirwi ya WhatsApp itandukanye, ndetse n'amakomanteri bagiye batanga ku binyamakuru bikorera kuri Facebook, hari uwagize ati n'uruyoya ntaworubesha nk'uko ngo gwemere. Bandi bavuze ko ari vyiza kuba yabonetse, gusa ngo bamubarize igituma yagiye adasezeye. Ikindi nabo nubundi bafiseho amakenga ngo numukobwa yari yateguye kuja kumwerekana iwabo ngo hama yari gusenga, kandi vyari kubera umunsi umwe akaja kwerekana iwabo ruguru.
ikindi akavuga ngo naho yari yagiye gusenga ngo nta bandi bantu bari bahari. Nico rero kibazo abantu batandukanye bariko babaza, ngese kubera iki yagiye gusenga vyoba biteye ikibazo, kubera iki yifashe video avuga ko ahantu ari adatangaza murantunge adashima kuhatangaza kandi ari kibanza cyo gusengeramo ndetse kizwi n'abantu bagiye batandukanye, akaba ari cyo rero gituma abenshi babandanya kwiyamiriza ibyashikirijwe n'igipolisi ko bwoba ari ububeshi. Nayo abandi bashikirije vyumviro byabo aravuze ati abo babonye ko ivyo bari bateguye byabatekurukanye gusanga Imana nazi ayishimire. Hari n'uwagize ati reka nsubiremo gusoma neza sinatahuye, ariko undi nawe atanga akandi karorero aterega biragoye ivyo bitangaje nivyo bisigaye biba ngo muri bagiye abishurije inkwano muri salle de reception bagaca batahana n'umukobwa wabo kandi bahezagiwe. Ntawa werekanye invitation na Sara gakota kandi umuhungu aza yibaniye n'undi ngo ibitangaza biracaza ibujumbura n'uyo mumenyesha makuru ivyo bamuvuze ko biratangaje. Undi nawe akavuga shimikiye kuri video yaba yaragiye ahabona ngo umuntu uravye ingene yavuze muri video ngo urabona ko bisa n'ivyo yariko arategekwa ngo biraboneka ko biteye amakenga acane. None ngo boba baramuteruye bamujana mu Rumonge gusenga yataye ubwenge, timura twenza kabisa yagiye muri mwemu canke kurutaro birashoboka, niko rundi nawe avuga. Hari wabandanije muri ivyo vyumviro abantu batandukanye batangaga ku rubuga rwa Facebook yagize ati Imana ishimwe ko yabonetse ariko niwe akwiye gusigura iyo yarari ngo ubundi gusenga ntivyumvikana ko yari kugenda atavuze agasivya n'urubanza nka ruri yari yateguye. Ikindi ngirya reresi ntiyavuze nk'uburi gusenga ati nanje ndifuza kumenya uko ukuntu yahashitse atabizi aho ngaho niba baramuteruye ntawamenya kuja gusenga atanumwe abimenye. Undi rero bakaba babandanya bagira ati turagira yoba yaragiye n'urutaro ndetse ngo nasubizwe mu muryango we watagisabwe ibindi ndumva bisobanye ngo ntibitahuritse ngo Imana imufashe agaruke mu biwe kabisa. Ngo n'umwana yo kumva ko ari ikinyoma ciza nuko yabonetse ari muzima ngo reka dushime nivyo. Hari n'uwagize ati kumugara aho ku mutumba hasanzwe hagende n'abantu batandukanye bavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu eka n'ubundi ibihugu baraja kuhasengera kandi biravugwa ko bahishurirwa n'ibibazo baba abafise, ariko wewe ikibazo nuko yoba yarahageze mu buryo atazi. Hari abandi ku rubuga rwa Pacifique rinahazwe bamusavye kubandanya gukora amatohoza bakagira abati ivyo bintu birimwe amakenga ngo urabandanya utohoreze iyo nkurungo kuko ivyo bintu mengo haracinyegejemwo inyuma ibindi bitandukanye baraba muvumaguye barahindura ivyo bateguye. Iciza nuko yabonetse ari muzima gicumvikana polisi y'u Burundi irabugamye kandi ikorera bami babiri Burundi rero ntiburakira mu gihe polisi igitangaza raporo nk'izo zirementanya ikirengagiza ukuri ku vyabaye. Ntibitahuritse ko ayo masengesho yorojamwo kitaraganya agasiba urubanza rwiwe polisi nisubire iyo yakuye inkuru ibandanye itohoza. Ageze ati biragoye gutahura kiretse igipolisi nyene nico kibitahura gusa ngo nimba yatije urutaro akagurukirayo canke abamarayika aribo bari teruye ko yari yagiye gusenga. Nivyo rero abantu batandukanye babandanije kuvuga ndetse bakaba basaba n'umwiwezo w'abahinga gusa icumvikana nuko harimo igifungu cinji cyane nubwo igipolisi kimenyesha ko catoye Jeremie Misago nyuma y'imisi tatabuzwe irengero. Polisi y'u Burundi rero catangaje ko catoye umumenyesha makuru Jeremie Misago mu kinyamakuru Iwacu. Polisi kikavuga ko Jeremie Misago yari yagiye gusenga mu mitumba yo mu Magara kandi ko yagiye ajanye n'abandi. Twabanyuriyemo rero ibibazo bitatu nk'umuhinga Pacifique rinahazwe undi amenyere by'agateka kazina muntu abaza ngo byagenze gute ngo Jeremie Misago aduge gusenga mu misozi iri ku birometero 60 avuye Bujumbura akabikora ku munsi yari yateguye kuduga kwerekana mu muryango wiwe umukunzi wiwe kandi akagenda adasezeye umukunzi wiwe n'abandi bari kudugana
mu kayogoro. Ikindi ca kabiri Pacifique Nahazwe yavuze tugira tubibutsa ati mwireresi abantu batandukanye babonye ejo Jeremie Misago we nyene yivuga ko atazi ingene yashitse mu kibanza yarimwe none yagiye gusenga mu misozi yo mu magara atabiteguye kandi atabizi nkabo bajanye gusenga bo uba baramuteruye akagenda yataye ubwenge. Ikindi rero kibazo ca gatatu te mwireresi abantu babonye ejo Jeremie Misago yavuga nk'umuntu adatekaniwe ngo birya none vyari ibiki niba yari yijanye gusenga. Byose rero birivugwa n'abantu batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi nyuma y'aho igipolisi gitangaje ko catoye Jeremie Misago yari yaburiwe irengero kuva ku munsi wo kuwa gatandatu ndetse nk'ejo kuwa mbere yari yasohoye ireresi anayirungikira ikinyamakuru Iwacu asanzwe akorera avuga ko atekanye ariko adashima kuvuga aho aherereye. Ivyinshi rero mu matohoza azobananya gukorwa n'abantu batandukanye tukazoca tubibashikiriza ku buryo burambuye cyo gusaba no gufyona kuri subscribe canke sabone kugira nidushikiriza iyi nkuru ya Jeremie Misago ku buryo burambuye azogushike ko uri mu bambere. Ndabakengurukiye cyane kandi tuze gusubira muri byinshi twabateguriye. Murakoze kandi muhezagirwe.